hari amakuru turiko turaronka ava neza na neza mu gisagara ca Uvira, aho amakuru avayo avuga yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zitigeze zisohoka mu gisagara ca Uvira. Amakuru dufise nuko boba bahise bambara imyambaro ya gipolisi kugira ngo bamene nk'abiyoberanya, kumbe baracari mu gisagara ca Uvira. Ibiri mu makuru twahawe n'abari neza na neza ngaha mu gisagara ca Uvira, turaje tubibahe uko ibintu vyifashe muri rusange. Sivyo gusa, turaza gusimbira mu nama nshingamateka ya Burayi yabereye Strasbourg. Uwitwa Thierry Mariani yashoboye kuba yerekana ishavu ridasanzwe cyane ku bisanzwe biriko birabera ngaha ku butaka bwa Kongo, cyane asigura yuko amakungu canke Uburayi buriko buraba ibirira habiri ku kijanye n'ikibazo ca Kongo. Bituraza kubisobanura mu buryo bwiramvuye, tubabwire ndetse amajambo yashoboye kuba avugana agashavu kenshi cyane, biboneka yuko yarababaye kabisa. Ani makuru dufise nuko inyeshamba zigera ko zitatu zafatiwe muri ambiscade yabaye ku munsi w'ejo neza na neza muri territoire ya Mwenga. Twaje twabwire ingene iyo ambiscade yagenze ndetse n'abashoboye kuba bahasiga ubuzima. Ani makuru dufise nuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB zoba zarasabwe kugira ngo zigende kuba zicunga umutekano w'ikigo c'indege cha Karemi aha muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ndetse bakanavuga yuko RDC yoba yahazanye ingabo shasha zitamenyerewe. Nuko turaza gukomeza kubatohoreza ndetse no kubabwira ingene ibintu vyifashe, nyamba FDNB yoba yizewe canke arabandi canke ari ibinyoma byose. Turaje tubiyage mwana makuru yacu yuno musi. Sivyo gusa, amakuru ni menshi neza na neza mu gisagara ca Goma. Ku munsi w'ejo hari uruhagarara, aho hari indege yibonekeje mu kirere ca Goma, aho benshi bavuga yuko ari indege y'u Rwanda yagomba kuhururukira, abandi ati ni y'u Rwanda yataye inzira, abandi bati ni ya Kinshasa. Iyo ndege yateye uruhagarara muri Goma, ivyayo ntibihurizwa ko nabuke. Bikwiye byose turaje tubibabwire uko ibintu vyifashe ndetse tubibasigurire mu buryo buramvuye. Ariko imbere yuko twinjira muri no nkuru yacu, mu nkundire manze nifurize cyane uw'Imana mwiza abadukurikirana bose aho baherereye hose, by'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi. Ndavuga bari mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, eka Afrika yose muri rusange, tutibagiye abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya. Mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'amasaha muriko muradukurikirana. Ariko nkuru tugomba guhera ko kuri no munsi nuko mwotahura yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFCM 23 RDF zitigeze ziva aha mu gisagara ca Uvira. Ku makuru dukura ku basanzwe bari muri ivyo bisha bari mu ico gisagara, baravuga yuko inyeshamba zitigeze zivayo ndetse zaritse kugaragara mu buryo bwa gisirikare. Abenshi baciye batangura kwambara amateni y'abapolisi canke imyambaro y'abapolisi, abandi bahitamwo kwambara civil. Ubu tuvugana inyeshamba nizo zigikontrola iyi Uvira ibice novuga yuko 80% tugerageje kuraba n'ingene bakomeza kuhakorera ndetse ibikorwa bikomeye, aho mwabonye ku munsi w'ejo video ya canye ko aho bari bategetse abene gihugu bo mu gisagara ca Uvira gusenya cyangwa gusitura ishusho canke monima ya President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndazi yuko pardon, abenshi mwabibonye ndetse muranabona yuko bashinze n'utwara meri hano mu gisagara ca Uvira. Babonekanye mbere bariko barakora n'isuku. Ku bantu batarayibona bashobora kutwandikira tukabasangiza amafoto n'amasanamu y'ingene ibintu byari byifashishije. Uca twibaza ati aho nyamba Amerika yarabategetse kuhava ntibaye barahava, ni ikihe kigiye gukurikira? Mbega igisirikare cy'u Burundi cyo bacemerewe kugaba ibitero kuri zino nyeshamba? Amakuru dufise nuko abarundi ariko abarundi nibaza yuko ataruhusha bafise wo kugira ngo bashobore gukura zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri bino bice zisanzwe zarigaruriye ngaha ku butaka
bwa Kongo. Yani makuru dufise nuko inyeshamba zigera kuri zitatu zafatiwe neza na neza muri Mwenga muri ambiscade yabaye bayitewe no bazarindo. Inyeshamba zitari zike zashoboye guca zihasiga ubuzima ku makuru dufise, ndetse abandi barafatwa. Hari video iriko iracicikanaho yizo nyeshamba, twari tunyeshamba duto natwo twashiye dufatirwa muri ambiscade, maze abazarindo baratwitaho baratubaza vyinshi, ntawuzi vyakurikiye. Muzi yuko abazarindo atagasho bagira, mugabo twizera yuko tuba barabishe kubera ko abazarindo bubasigaye bitwara gisirikare canke baca babashikiriza abajejwe umutekano. Uyu mu general yabafashe yitwa General Nkiriba, amazina y'abazarindo abagoye cyane. Niwe yashoboye gufata zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari ngaha muri Mwenga zavuye muri ambiscade. Ko duse nuko abatari bake bagera kuri batatu bo baciye bahasiga ubuzima, ndetse n'umushoferi yaratwaye imodoka bari basanzwe barimo. Aya niyo makuru novuga yuko ariko avuga ngo aha muri Mwenga. Tunabwira yuko Mwenga igikontrolwa ni igihande kinini na FRDC ndetse na wazarendo. Aya namakuru yizewe dufise ava ku mirongo y'urugamba. Sivyo gusa, harandi makuru ariko arasakara ku mbuga hwaniro, aho avuga yuko ikibuga c'indege ca Karemi coba gicungiriwe n'ingabo z'u Burundi RDF yoba yahazanye ingabo shasha zitamenyerewe muri ako karere. Na makuru asakaye kuva ku minsi 3 iriko irarengana yuko abasirikare ba FRDC bari basanzwe bacunze ico kibuga c'indege c'Karemi, inyuma yo kumva yuko bagira bagishire mu mwozi nyeshamba, baciye bahita bitabaza igisirikare cy'u Burundi, bakaba bavuga yuko arico coba cagiye kuba kiracunze umutekano w'ico kibuga c'indege ca Karemi. Tunababwira yuko chef de commandement ngaha muri Karemi nawe yatawe muri yomi nyuma yo kwagirizwa yuko yo bakorana n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Watawe mu minwe ku rundi ruhande General Masunzu nawe Pacifique yararekuwe n'urukiko rwa Kongo, aho yejejwe atacamwagiriye. Nyuma y'igihe kitari gito yari yaratumwe ko na leta ya Kinshasa kugira ngo bashobore kumukora ko matohoza kuvyo yarasanzwe ariko aravugaho canke mu bugambanyi yariko aragirizwa yuko yoba ari mu badandaza canke mu bashigikira, mu baha inguvu ndetse no mu bashira amabanga hanze, bigatuma inyeshamba zigira inguvu nyinshi ndetse zinigarurira uburere bwishi mu mwanya muto. Ayandi makuru neza na neza dusimbire mu gisagara ca Goma, aho ku munsi w'ejo hibonekeje indege mu birere vya Goma yazungutse inshuro nyinshi, aho benshi batabashije kumenya iyo ndege kigenza nabo izanye nahivuye nahigana. Mugabo amakuru bavuga yuko yoba ari indege y'u Rwanda yagomba kuhururukira. Abandi bati ni indege y'u Rwanda yataye inzira, abandi bati ni ya Kinshasa yateye uruhagarara ngaha muri Goma. Tumaze kumva kenshi indege z'u Rwanda zigomba kugerageza kugwa ngaha mu gisagara ca Goma. Kumbure hari vyinshi bazizanye, kuko sinubaza yuko indege y'u Rwanda yozimirira Goma kandi ni hafi. Ntabwo ivyo nivyumvikana, mugakumbure nitwaronka amakuru yuzuye yino ndege tuzoza tuyababwire atakibazo na kimwe, kandi ndazi yuko ibintu bizoba twamaze kuba tubitorera umuti canke tubitorera inyishu ya vyose. Ani makuru nababwiye nuko mu nama nshinga amateka ya Burayi yabereye neza Strasbourg, uwitwa Thierry Mariani yarakaye cyane, aho yagirije ibihugu vya Burayi bimwe ko bikoresha agahemo no guhemuka, aho ivyo bemera batabishira mu ngiro. Ugasanga vyinshi muri vyo bemera batabishira mu ngiro, ugasanga vyinshi muri vyo bishira imbere amajambo, ariko ibikorwa ukabona ko bifise inzira zibiri, ko ari uguhendana. Yaragaraye umuryango wa Burayi, Union Européenne, kugira indimi zibiri. Donc yaragirije umuryango wa Burayi wa Union Européenne kugira indimi zibiri ku kibazo ca RDC n'u Rwanda. Yarashimye cyane
igihugu ca Belgique ko ari cyo gihugu ca mbere gikurikiza ico byavuze. Ati yongeye avuga ati Ubufaransa bukorana ububeshi ntibashira mu ngire ivyo bavugiye mu nama. Tiraba bwavuze ko ku kibuga c'indege ca Goma ko cugururwa ariko bara basuzuguye nticuguruwe. Ati none bwakoze iki? Ushaka ino video yuno Thierry Mariani turashobora kuyimusangiza n'amajambo kabisa yumvikanye ariko arashwana cyane ariko yababaye kabisa, kandi abacishirize mu buryo bwa audio kumbure mu kurinda zino mbuga zacu ntihagire ikibazo shobora kugira. Madame Kaja Kallas a reconnu pour la première fois, Monsieur Borrell ne l'avait pas fait, la responsabilité du Rwanda, et c'est très bien, mais il faut que, c'est comme en amour, il faut des preuves d'amour, il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et je pense, pour finir, la Belgique a fait un beau travail, je salue les élus belges, parce que j'estime qu'eux ont pris leurs responsabilités. L'Union européenne, malheureusement, je pense, joue un double jeu. La France joue un double jeu. La France joue un double jeu. Je rappelle qu'en octobre, M. Macron avait promis qu'on nous réouvrirait l'aéroport de Bukavu. Et donc, en réalité, aujourd'hui, mes deux questions sont simples. En dehors du fait que j'approuve tout ce qu'ont dit les deux ambassadeurs, il faut des vraies sanctions. Et ça, pas uniquement symbolique. Mes questions, y a-t-il un risque de régionalisation? Je me tourne vers l'ambassadeur peut-être du Burundi. Et monsieur l'ambassadeur du Congo, qu'en est-il de l'annonce du retrait, qu'en est-il du retrait finalement des troupes du M23 tel qu'il a été annoncé il y a 48 heures? Merci. Yesize ko mwumvise ijambo ritomoye, ijambo yavuze mu kanya gato cyane yitwa Thierry Mariani, aho yakomeje cyane gutunga agatoki igihugu cy'Ubufaransa yuko gikorana ububeshi bwinshi kitigera gishira mu ngiro ivyo ciyemeje. Imbere yanacagiza yuko bafise indimi zibiri. Yanavuze yuko igihe bategeka ikibuga c'indege ca Goma ko cyo kugururwa ariko barasuzuguwe kandi ntaco bakoze. Murumva yuko uno munyacubahiro Thierry Mariani yari mu nama nshingamateka ya Burayi, yagerageje kuvuga ukuri kose akanabivuga no mu masegonda atarenze 5. Bisigura yuko biriko birabera muri Kongo, nubwo bamwe mu bihugu vya Burayi bigira indyarya, hariho abandi bikora ku mitima bigatuma babaho bashavuye kandi bakabishikiriza batunga gatoki aba bigize inyaya canke aba bigira ngo ntirumve ko aba bigira yuko hari ico bariko barafasha Kongo, kumbe ari kugira ngo bayisahure neza na neza. Ibi ndazi avuze ku gihugu c'Ubufaransa, ndazi ntawe twoja kubiri navyo kuko igihugu c'Ubufaransa tumaze kubona yuko donc ari naco gifasha ibijanye n'ivyuma vya gisirikare zino nyeshima z'igihugu cy'u Rwanda. Tunababwira yuko amakuru dufise amadrone AFC M23 ikoresha ari ay'Ubufaransa. Ibi ndazi yuko twagiye tubibabwira inshuro nyinshi, twagiye tubibabwira kabisa uko ibintu byaba bimeze. Rero kuvuga Thierry Mariani kuvuga yuko Ubufaransa ari birira habiri ntiyabeshe kabisa, biribonekeza. Ayandi makuru twabwira nuko abagwanyi b'abanyarwanda bo muhari AFC M23 ahanyene mu gisagara ca Uvira bateze ibibombe vyinshi mu bibanza bitari bike, ku buryo abasivili basabwa kuba maso cyane. Ubuserukizi bukuru bwa gisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bwahakanye bwivuye inyuma amakuru avuga ko uwo muhari wa AFC M23 woba wavuye mu gisagara ca Uvira. Mu rwandiko rurerure rwashizwe ahabona kuwa gatandatu kinekezo rya 20 Kigarama umwaka wa 2025, General Major akaba n'umuvugozi wa FARDC Sylvain Ekenge Bomosa yavuze ko ayo makuru ari amayeri yo kuyobya abenyegihugu no kugabanya igicure ca diplomasi kiri ku Rwanda. Igisirikare ca Kongo cyavuze ko iryo gukurayo ritajanye n'ivyo bariko bakora, kuko ku kibanza bigaragara ubushake buke bwo kubahiriza amasezerano ya Washington. FARDC irasaba abanyagihugu hamwe n'amakungu kudahendwa n'iyo migambi y'ibinyoma. Irasaba ndetse n'abenegihugu bo muri Uvira naho bigaburira
kuguma bari maso bamenyesheje ubuyobozi n'abajejwe iperereza iyo habonetse ibimenyetso vy'akaduruvayo canke vy'umutekano muke. Ndibaza twayaze neza muri hano makuru muri no makuru turongera mu bindi biganiro vyacu, ariko mbere ko ndabasezera manze shimire cyane bose mudukurikirana vy'imva mutima mudahengeshanya kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubasha kubashikiriza. Nizera yuko twongera guhura mu bindi biganiro vyacu vyo no munsi. Bye bye.